unye ukompaye na n'imyaka iheze volonté canke discipline atari imwe. Iyo mvuze volonté urabona yuko je namavuga yuko twebwe twari dufise skills nkeya mugabo bakadusaba byinshi, abandi nabo bafise skills nyinshi bakatanga bike. Rero ifo ko baduza rendement kuri skills zabo aho zigera. Mu Barundi novuga ko ari mu Barundi batatu canke bane unye boba bariko bakina neza muri ABL. Sinon mu compare turafise ibintu dusangiye peut-être ndashaka kuvuga muri organisation, organiser équipe, shoot nayo turashaka kuba twisangiye, mugabo ibindi byose ari hejuru, ari nibaza ko ari hejuru vraiment kuri jewe. Nitwa Aimé Christian Mvuyekure batazira Kivunde, nkaba mfise umuryango, umudamu yitwa Emilia Kaneza Rolande, nawe yakinye basket n'abana batatu, Cubahiro, Muco na Mugisha. Kivunde nizina niswe kuva ndi muri primaire, nagiswe n'umugenzi wanje yitwa Desire, nabo bamwita Gisigo Kera, uwenye n'umukizwa twari mu kubana pasteur. Ico yarikuye benshi bazi ko ari kubera nakunda ubugari bw'Ikivunde mugabo sivyo, yarikuye kubera nigeze kugwara mu mutwe ibintu by'ifaranga, rero byari bisa nk'ifu y'ubududu. Rero kuva ico gihe bacatanga kunyita Kivunde, mugabo ryafashe cyane cyane ntabwo gukina football, ica rigaruka rero muri basket mu nyuma. Kivunde yize kuri Stella Matutina, naba mu Kabondo nyene. Cyo nagira naraja ku ishuri mugabo ikintu ca mbere nakunda ko ari gukina football, nk'abana bose bakiri bato batangura gukunda football. Football nayo cyatara niniya cyane gose, nibaza n'ubu biranshikira nkaja gukina, bomperuka l'année passée, mugabo iyo bishitse vraiment urabona ko tushe ikirimo. Abana bose tukiri bato nibaza ko twese twakina football, gushika ngere muri 6e nta kindi kintu nakina atari football. Basket yagiye kuza mu nyuma. Mu muryango novuga grand frère wanje Blaise yarakinye basket, mugabo football ntibyari byiwe cyane gose. Football nayigishijwe n'ababanyi, abagenzi twajana gukina, twari dufite terrain mu Kabondo yitwa Marakana, niho twatanguriye gukinira, hanyuma tuzokina ku yandi matera mu nyuma. Basket novuga ko nayitanguye muri ntihenze 94, nagiye muri 7e, aho nari mfise abagenzi bari batanga gukina basket, ndavuga ba Claude Magabanya, ba Lord, na Yves Bafunya ko yari afise grand frère wiwe yakina basket. Twe twaragize amahigo rero mu Kabondo, twari dufise ibibuga bitari bike. Icambere cyari cyo kuri parquet, icya kabiri hari aho bita kuri Bear, naho ni hari ikibuga kimeze neza. Mu nyuma hacaza n'icya gatatu cyo kuri Tempete rero yo yari ifite ibibuga bibiri. Aho onyire n'abana batoye twarashobora kujayo tugakina atakibazo na kimwe. Mu Kabondo reka shake nje no kwibarabara iwacu hariho babiri, uyu navuze Alain Clovis Bafunya batazira Du, n'uwitwa Rodrigue wo kwa Makaka. Dure yakinye muri Dynamo B, Rodrigue nawe yakina muri Olympique. Afise aba grand frère bandi bo kuri parquet, novuga ba Jabar, ba Kagimbi, Kibonge, Patrick Magabanya, abo bose n'abantu twarabira ko. Desire Nkinabacura n'abantu twarabira ko bakina basket. Talent
mu bisanzwe namavuga ko imikino igomba gusa hari ukunda kuvuga ko la meilleure façon d'enseigner le basketball no kubuzi le football. Umaze kumenya un jeu à 11, jeu de 5 biroroshye cyane gose. Rero talent nayo ndayifise muri football niyo nyine yamperekeje no muri basket. Yama skills nayo ifise muri football niyo najanye muri basket bica birakunda. Bon, carrière yanje nibaza nibutse neza nagiye muri division B ya Kern muri 98. Mugabo 98 twari twahereye muri division B ya Olympique, nico kibuga cyari kuri parquet, niyo equipe yari kuri parquet. Ntitwagira amahirwe yo kuja muri competition kubera novuga yuko bari batanguye ku exige ibintu by'ama carte de licence. Equipe Olympique rero ntiyabigira. Sinaronka licence, equipe yacu baca bayihagarika. Ntabwo rero kuja gukinira muri Kern. Kern natwayeyo n'umuhungu wa Nkengurutse, Rene niwe yantwayeyo, witwa Rodrigue Cishahaye. Nibo bambwiye ati ngo tukwereka aho dukinira umupira wa basketball. Ntivyari byoroshe. Umva equipe yatiza kuguma ari equipe abafise licence bagakina. Rero natishikiye kuri terrain ya volley, abakinye muri Kern B barabizi. Niho twaje gukinira basket, bakakugisha kudunda no kugira layup mugabo mu kirere ata anonymous hari. Kern rero uwo mwaka naricaye sinashobora gukina. Ntashoboye gukina baranshiramwo rimwe na rimwe iyo bakinyi badakwiye 10 bakampamagara bati ngo udufashe dushobora gukina Tereos. Nkajamo nkakina mugabo n'abandi ko kuri match ntashobora kujamo. L'année suivante 1999 niho rero naciye n'intégré l'équipe B ya Kern. Dukina championnat ya mbere, yakinye championnat imwe muri B aho twabaye abakabiri muri championnat muga playoff yoyo turayitwara. Championnat ma equipe B yari komeye cyane gose, harimo ama equipe adasanzwe nkaho yabaye ya mbere Brothers Team nayo yakinira mu Kabondo, nayo nahatswe gukiniramo kandi nayo yanyigishije agapira. Hariho ASK, hariho Dynamo bien évidemment, Urunani, hariho za Mutanga Sud na Mutanga Nord cyangwa 7 Up. Izo nizo kenshi twahiganwa kandi izo za twari presque twese tungana tuvyumva cyo kimwe. Muri Kern B nakinye umwaka umwe gusa. Muri uwo mwaka nabaye MVP cyangwa na meilleur marqueur muri championnat ya B. Après naciye nduga muri Kern Jaguar kubera Kern yari ifise ama equipe abiri. Mugabo sinaduze jenyene, naduganye na equipe yose. Duheje gutwara playoffs baciye batuduza twese. Bas Jaguar nayo baca bayishira muri Buffalo. Twebwe tuguma turi equipe ivuye muri division B. Mugabo twari renforceje n'ama element yandi yo muri B, notamment Ferry wo muri ASK, witwa Kado mu Runani na Frank Bukebuke wo mu Runani, n'abandi shobora kuba nibagiye. Baradukompleta dukina turi Kern Jaguar muri division A. Kern Buffalo na Kern Jaguar gituma byari bihari. Kern abarongozi ba Kern bisanze hari abakinyi benshi bashaka kuza gukina muri Kern. Bacha bavuga ati none kubera iki tutogira equipe zibiri. Bavuga ati equipe ya mbere na equipe ya kabiri. Buffalo niyo yari equipe ikomeye cyane. Jaguar niyo yari equipe iri un peu faible. Jaguar rero yari nka formation yo kuja muri Buffalo. Wahigira byinshi, uvuye muri B wahigira byinshi, komse ugashika muri Buffalo ukomeye gusumba. Mu nyuma yarabaye Kern imwe aho deja New Star ibaye créé, kuvuga hari abakinyi batari bake ba Kijumbu, ba Fowe, ba Z, Poro bavukana baciye bakreya New Star, baheme bitagoye baciye bakreya New Star, baje créer New Star, no kuvuga Kern yaciye isigara ari equipe imwe. Abari muri Buffalo
baca baratuduza badushira muri bari muri Jaguar baca baduduza badushira muri Buffalo. Jewe muri Caire natanguye muri aho muri B muri 1998 campeza carrière yiwanje muri Caire muri 2009. Umwaka umwe nawukinye muri B, iyindi myaka yose umwaka wundi ndawukina muri Jaguar, yisigaye yose cyandayikina muri Buffalo. Muri Caire B nkuko ndakunda kubwira abakinyi twari kumwe benshi bari abo novuga ni René Nkengurutse, ari witwa Camille, ari witwa Rodrigue Cishahayo, ari witwa Yves Kubwayo yavukana na Sambo na Madilu System nawene baravukana n'abandi shobora kuba nibagiye mugabo twari equipe iri homogène imwe ubona ko umuntu mu byumva cyo kimwe. Jaguar nakubwiye ko twaciye tudugana nabo bose cya turi renforce gatoyi n'abakinyi muri B. Mugabo urumva muri B twaratsinze playoff tsinda equipe yitwa Brothers muri final yari sweep twatsinze 3-0. Mugabo muri championnat bari badutsinze Arena Retour byoroshe. Donc twaje twayiteguye neza cyane. On avait un coach yitwa Mudeyi mu bintu vya strategy n'umuntu akomeye cyane gose. Niwe yatweretse ukuntu equipe nka Brothers ishobora kuyitsinda tworoheho. Rero mvuye muri Jaguar naho novuga yuko naho twagize ibihe byiza. Iyo mukina mwese mungana mu byumva cyo kimwe mugaca mugira imana mukagira mu coach abatahura. Twarumva ko turiko tukina nka une equipe. Hama twarumva ko dufise inguvu nyinshi. Des fois twariyumvira ko dushobora gutsinda na bakuru bacu Buffalo. Naho bitakunda. Mugabo le championnat twahejeje turi aba gatanu. Kare Jaguar bitwa ko yabo yindwi canke y'umunani mu equipe umunani nyene. Twebwe ico gihe twahejeje turi aba gatanu. Yari place nziza cyane gose. Rero après ça canduga muri Buffalo. Buffalo novuga ko nagize amahirwe nashitse naho mba titulaire niko novuga aho hose sinigeze nja ku bench. Amahirwe mvuga ni kubera bakijumbu bari bagiye mu New Star, donc hari hasigaye witwa Mategeko Paceri. Muga ko nari nduze kandi nari mfise experience itari ntoyi kandi nubwo bushobozi byaratumye ishika mba titulaire. Hama diempoza ndiye ku munsi umwe niho nabwiye umukoci wanje nyene Mudeyi ubwiye nti jewe mfise abayiriye nk'aba bakomeye ngaha n'abapivo bakomeye sinuvuga ituma naguma scoring kare ninje na scoring acambwiye to ya faut gukina basket iwawe niho ufasha n'abandi. Uri mu meneur faut pas seulement utanga imipira, il faut gusa ukinisha n'abandi. Sentiment yo gusubira inyuma ntiyobura. Deja wari ufise equipe zibiri ugaca usigarana equipe imwe umva ko ari ikintu kiba kivuyeho kitari gitoya. Hanyuma abagiye barabakinyi nabone bakomeye. Bonerane Blaise yari umupivo bakomeye. Zed na Prosper baraba Elie bakomeye. Kijumbe yari mu Elie bambe yari umenera nawe nakomeye. Ntiyabura akantu kavako. Mugabo le fait ko baciye bayigira imwe byatumye tuguma dukomeye kandi tuguma dukompetinga n'abandi atakibazo na kimwe. Icyo gihe narakina effectivement muri Caire nibaze ko hari kuva 99 deja abazi histoire ya playoff. Igihe Caire yatsinda 2-0 hanyuma ikaba rattrapé kuri 3-2 aho nari muri B. Mugabo même l'année kurikirana novuga gushika nko muri 2006-2007 Caire n'Urunani hariho rivalite nini cyane gose. Rivalite nini cyane gose iboneka gushika naho twumva yuko niyo equipe à battre imisi yose. Ico umenya nuko les 5 majeurs novuga les 5 majeurs bobo batagiye. Muri les 5 majeurs novuga ko harimo deja Medi, harimo Mbakuye, harimo Tony Ntorogo, hakabamo Brice Kirekire, peut-être Kijumbu niwe yaragiye. Donc la base yari kinga. Baca bongeramo twebwe rero amaraso mashasha avuye muri Jaguar tuza kuba renforce.
le fait ko natwe twari dufise experience byafashije ko Kern iguma kuri ya niveau nyene atakibazo malgré ko yatakaje abakinyi bakomakomeye aba Prosperi n'aba Blaise Mbonera. Amatitre twatwaye championnat Asebab muri 2005. Cyari ikintu gikomeye cyane gose kandi kiryoshe cyane gose gutwara iyo championnat. Ahandi vraiment urunani rwaradutsinda rugatwara championnat mugabo twebwe twama turi hafi uwa mbere cyangwa uwa kabiri des fois uwa gatatu mugabo ntitwaja kure. Hariho za Muzinga wasanga ziri 5 6 mugabo twe twama turi mu bibanza bitatu bya mbere. Ibihe vyiza nico gikombe navuze. Kera rero haraba amatournoi menshi, tournoi ya Telecel, tournoi ya Sokabu, rero kenshi na kenshi twarashobora kuyahiganwa hanyuma tukayatwara kandi wasanga amapiri arimo yabaryoshe. Hariho une fois nibaza ko bakinira n'inka, byari ibintu biryoshye cyane gose. Araka rivalite kanini cyane gose. Nibuka match ya mbere twakinye kuri Toyota, Kern contre New Star. Twarumva ko dufitaniye inzigo hagati yacu. Bavuga ati aba bantu tuza kubatsinda nabo bone mugabo bavuga ko nyene aba ifoko tubatsinda abandi bose ntacu mugabo aba ifoko tubatsinda. Bari bafise abakinyi bakomeye cyane gose harimo na Kambaye Freddy, sinibuka neza ko niyo ngabo yoba yari yamaze gushika, harimo ba Mayeri, yari equipe ikomeye cyane gose mugabo twarashoboye kubatsinda. Ico gihe nibuka Black Ntoyi Brice yarashoboye kwitsinda panye juste kugira yimiriye equipe New Star atsinda muri kayiwe muri panye yiwe kugira yereke aba New Star ko tutangana. Mugabo yari rivalite juste kubera urukino mugabo en dehors ya ma match twaguma dukundana vraiment atakibazo. Ibihe bibi ntibishobora kubura mugabo ico nibuka cyane gose coba carambabaje nk'igihe kibi. Hari igihe twabaye aba mbere malheureusement urunani je pense urunani na New Star hariyo match décisif bariko barakina kugira barabiya kabiri tudugana muri championnat national. Cyabaye nuko Ginobili yatize 3 points sifflet, bamwe bavuga ko yavuze kare abandi bavuga ko yari yahejeje. Le 3 points barayiharira ko mwanya munini. Ico gihe rero sinibuka president wa federation ariwe mugabo ico badeside nuko ama equipe ane yose donc na Kern malgré l'issue yo match yagumiri ya mbere. Kern na Dynamo ya kane zikina tournoi kugira barabe zibiri ziduka. Rero nayibonye nka injustice. Yibuka abarongozi bacu rero bace bavuga ko tutashobora gukina, bace bakina tournoi à 3 triangulaire zibiri rero ziraduka. Ico nico gihe kibi no vuga nabonye muri ntuze umenga harimo injustice. Kern no ivuga Buffalo no ivuga nka en deux temps. Nababwiye Medi, nababwiye Mbakuye, twakinye na Junga Jean-Luc, Bonelier yaravuye mu runani, twakinye na Brice Kirekire, Tony Ntorogo, hariho Ndanga Alexandre, Mategeko Paceri, ni benshi cyane gose. Abo nibo twari kumwe muri Buffalo ya mbere, no kwita iya mbere kuri jewe. Buffalo ya mbere aho onye gushika nko muri 2003. Après bagiriye presque muri retraite cyarimwe. Rero baba ko equipe banje wo muri Jaguar naho twari kumwe muri Buffalo ntibaronka umwanya munini yo gukina. Hariho Sekiyuku Fleury, Turimuchi Parfait Muvunyi batadira Turimuchi umwere mwiza cyane gose twagize ibihe byiza turiko turakinana. Hariho Dona David, hariho Valence, hariho ba Amim n'abantu bose twagumye dukinana. Tukabona yuko Kern tuyigumiza kuri ya niveau nyene. Ikombe twatwaye nibaza ko twagitwaye turi kumwe nabo mvuze banyu. Hanyuma nanje ndateba
ndakukuruka mugabo c'était en 2009. Aba adversaire je namye ngira aba adversaire bakomeye cyane gose kubera jewe presque bamfata individuel strict, des fois terrain yose presque. Abantu bakunda kumfata mu runani yari Gatuzo Patrick na Igwa. Ndabyo muri New Star hariho witwa Ndindi, niwe cyane cyane yakunda kumfata. Muri Dinamo byawe bisanzwe yari nka Olivier Ndayiragije, mugabo ntibagira defense strict kuri jewe cyane cyane, bo bagira defense yabo isanzwe, mugabo onye nibo bandefanda ko cyane gose. Mugabo ndabye côté offensif naho, côté offensif novuga nka Blaise Niko bahoze wo mu runani, un très bon meneur, twahuriye na gatoyi mu Rwanda iyo kinayo. Muri Dinamo respect cyane kuri Olivier Ndayiragije, bavuga ko yari nk'umu idoli wanje, vraiment n'umuntu nemera cyane gose. Abandi novuga nka Savoka, mugabo twakinanye umwanya mutoyi, abo niwe nibuka cyane cyane. Ego narakinye umwaka umwe mu Rwanda, 2008 agiye muri février changaruka fin y'umwaka wa 2008 décembre. Nakina muri equipe yitwa CSK, Cercle Sportif de Kigali, meze nka entente sportive nga. Nakina mu bandi Chris ngaha, bari baje gukina tournoi, je pense yari zone 5. Bari bafise voyage yo kuja Ethiopie gukina tournoi ya Bassin du Nil, je pense en 2008. Bacha baranjana turakina tournoi, bacha barangumana rero mu Rwanda. Qualité muri basketball, peut-être j'étais un bon shooter wa 3 points na 2 points. On voit qu'on est très agressif, nara pénétrer cyane muri raquette, narakoresha amakosa ba pivot cyane gose. Nari mfise un bon timing kubera nta détente nigeze ngira mu buzima bwanje. Abantu nkunda kubwira na planche kugira ndayikore ko yari ya peine, mugabo kubera iyo timing yiwanje, kubona umupira ugiye najya uza gukoroka hasi, byaramfasha kugira ntuze. Iyindi qualité sino yivuga muri basket niyo mu buzima busanzwe ni discipline, combativité. Ivyo vraiment ni ibintu novuga ko byo byarandanze muri rusange muri basket. Naragize amahirwe cyane ukina muri equipe nationale, gusa amasorti ntiyari menshi. Nibaza ko twagira nka sorti imwe ku mwaka. Natanguye kuyikinira kuva nka 2002. Imbere yaho hari abandi bameneur bakomeye vraiment nk'aba Olivier Ndayiragije na Jean Paul Bukebuke. Byari ibintu bigoye kuja muri liste, mugabo après candintegra muri liste. Nibaza ko nkuva muri 2003 baciye banyizera abo dukinana nyene muri equipe nationale n'aba coach, canangwa kuba capitaine wa equipe nationale. Byikoze gute? Mvuye gukina mu Rwanda en 2008, naragarutse ngansubira gukina muri Kiel, mugabo nari ntanguye kwinjira muri vie active, ndiko ndarondera akazi. Muri mois d'avril cyangwa akazi rero muri Brauti 2009, avril 2009 directement cyangwa gukorera mu ntara ya Kirundo. Donc sinari nkifise umwanya wo kugira ama entraînement, rero utagira entraînement byo kuri ntushobora gukina basket yo kuri haut niveau, naho yari kiri amateur twakina basket yo kuri haut niveau. Novuga udasa turavye niveau déjà ya novuga ya basket. Abana bubu barazi basket cyane gose, dribble, shoot ni ibintu bitaho cyane gose, kandi vraiment murabona ko babimetrize. Twebwe kera
atari umunero wenyine basaba ko yoba azi kudunda, abandi barashobora gukina basket agira 2-3 dribbles seulement kandi akayikina neza atangura niyo. Rero iyo ni difference ya mbere. Ya kabiri novuga nuko ubu unye ukompare na n'imyaka iheze, volonté cyangwa discipline atari imwe. Iyo mvuze volonté urabona yuko je namavuga yuko twebwe twari dufise skills nkeya mugabo bakadusaba byinshi, abandi nabo bafise skills nyinshi bakatanga bike. Rero ifo ko baduza rendement kuri skills zabo aho zigera. Izo ni difference zibiri no ushobora gutanga n'izindi peut-être mugabo izo nizo ziri clé. Ibindi by'amafaranga ahari uno munsi atarahari ku myaka yacu ni bisanzwe cyane gose, ibintu birevoluwa mugabo si ico cyambere. Ikindi ni motivation ya kera, umva ko n'amafaranga twakinira abakinyi bose baba bari motive. Muga ubumenga urinda gusubira kuba motiva kandi usumba. Ntiyumva yuko basket ari wenyene iteza guteza imbere, apana wewe. Donc faut ko bumva yuko faut ko baronka iyo motivation kugira babone basket nkuko twayibona muri iyo myaka. Twe twayibona nko kumenga n'ubuzima. Nibaza ko abantu bose twakinanye kera du lundi au lundi twigwa kuri tara. Du lundi au lundi ntitwava kuri tara. Hari physique, hari basket isanzwe twama turi kuri tara. Iyindi difference nibagiye nuko twe twaragira physique cyane gose niyo yaje imbere gusumba technique. Umukinyi ata physique agira pa gukomera kuja muri gym ze mugabo warumva yuko ufise inguvu, ufise iyo souffle yo kina match yose atangura nini. Ikintu cyambere no hanura abameneur, il faut ko bumva d'abord ko ari bo patron ba équipe. Ubu ibintu byarahindutse mu meneur, ce n'est pas juste kudistribuer imipira. Pour moi c'est comme un deuxième coach ari kwita. De fait kujya ifata cyane cyane aba coach, il faut ko na le meneur ayisante ko ari we atatumye abandi bakina neza. Donc niwe wa mbere ari responsable ari kwita muri terrain. Icyo cyambere no muhanura. Icya kabiri uko navuze ko basket yahindutse bateza guscoring. Meneur il faut ko yiga abazi gutira 3 points à l'aise, 30%, 40% ya shoot mu meneur irafasha, igatanga morale ku equipe yiwe. Kenshi ndaba match za kera n'izindi muganda zirabura rimwe mbwa nk'ubu unye kuri izi journée novuga 8 zeje kuba hari mu meneur yitwa Melva Omrican ushiku ariko arabyifatamo neza kwako match za mbere novuga ko zamunanye no kuvuga ibyo nako ndavuga byo organiza equipe wowe yakina ibyiwe kandi ukabona ko ari sawa. Uwo no muvuga umukinyi wundi novuga yanimpressionné, umukinyi wo mu Runani, un pivot nibaza ko yitwa Bolingo. Bolingo c'est un jeune, ndamubonye 2 ou 3 matchs yaranyimpressionné. Oya just no kwikompara nawe. Kiber novuga gute? Kiber ari aranyaruka cyane gose d'abord. Hama byukuri arafise aradribla neza, arashobora guca mu anatangorane, afise shoot nziza, arorganiza, afise façon yo kuorganiza. By the way niwe mukinyi wa mbere novuga ko anyimpressiona muri Dinamo. Byukuri ari hejuru mu Barundi, novuga ko ari mu Barundi 3 canke 4 unye bo bariko bakina neza muri ABL. Sinon mu compare turafise ibintu dusangiye peut-être ndashaka kuvuga muri organisation, organiza équipe, shoot nayo turashaka kuba twisangiye mugaye ibindi byose ari hejuru, ari nibaza ko ari hejuru bama kuri jewe. Baryohe cyane gose.
mugabo kizonyohera no ko bashobora gutwara igikombe nico cyambere cyonyohera mugabo gushika ubu aho bageze ama resultat yabo ni meza juste ko bagumana cohesion juste ko baguma bari hamwe juste ko baza baravugana staff technique riki bifatamwe neza abajore ko bifatamwe neza vyonyohera batwaye igikombe kandi ndizeye ko bazobishika